Amakuru akomeje kugarukwaho cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo nuko ingabo z'u Burundi nazo zamaze kugaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage na bamwe mu bayobozi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko babonye ingabo z'u Burundi ku butaka bw'icyo gihugu ziri guhangana n'umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. RFI ni radio mpuzamahanga y'Abafaransa ikaba yatangaje ko abaturage bo mu duce twa Chakira na Nyamara bavuze ko bamaze iminsi igera mu cyumweru bahabona ingabo z'u Burundi. Bavuga ko hashize iminsi barwana n'umutwe wa Gumino twigwaneho ubarizwa muri ako gace. Bamwe rero mu bayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyepfo bahamirije radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko ingabo z'u Burundi zinjiye ku butaka bwa Kongo, ariko ntibasobanura neza ikibagenza cyangwa se umubare wabo. Ingabo z'u Burundi rero zatangiye kugaragara muri Kongo tariki 20 Ukuboza umwaka ushize wa 2021, aho zambukiye umupaka wa Ruvungi. Inyeshyamba za Red Tabara nazo zahamije ko zimaze iminsi zirwana n'ingabo z'u Burundi. Urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ruzwi nk'imbonerakure narwo rwagaragaye muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bamwe mu baturage babitangaje. Urwo rubyiruko ngo rwabaga ruri kumwe n'inyeshyamba z'abamayimayi. Haba ku ruhande rwa guverinoma y'u Burundi ndetse n'iya Kongo nta numwe urashaka kugira icyo abivugaho kugeza magingo angaya. Gusa ingabo z'u Burundi muri Kongo zisanzeyo iza Uganda, zikaba zimaze iminsi rero mu mirwano y'inyeshyamba za ADF zishinjwa kugaba ibitero byahitanye abaturage mu mujyi wa Kampala mu mpera z'umwaka ushize wa 2021. Mu yandi makuru, umuryango uhuzwa na RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa ni Rwanda National Congress wongeye kwemererwa gukorera mu gihugu cya Uganda. Leta ya Uganda yongeye kwemerera gukorerayo umuryango wa Self-Worth Initiative leta y'u Rwanda ihuza n'ibikorwa by'ihuriro rya RNC ryashinzwe na Lieutenant General Kayumba Nyamwasa urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu muryango uyoboye ni Prosi Bonabana bivuga ko ari n'inshuti ya General Kayumba Nyamwasa wahagaritswe hamwe n'indi 53 yakoreraga muri Uganda muri Kanama 2021 uzira gukora utariyandikishije mu rwego rw'igihugu rushinzwe imiryango itegamiye kuri leta. Gusa nk'uko Chimp Reports bitangaza, uyu muryango tariki 31 Ukuboza 2021 wamaze kubona icyemezo gifite agaciro k'imyaka igera kuri 5 giturutse muri uru rwego kiwemerera gukorera mu gihugu cya Uganda. Prosi Bonabana nyuma yo kwemererwa gukora muri Uganda yagize ati ubu ni uburyo bwiza bwo gutangira umwaka muri style. Ati turishimye kandi dutewe ishema nuko Self-Worth Initiatives yahawe uburenganzira bwo gufasha abantu barengana bakeneye ubuvugizi. Self-Worth Initiative mu ntego zayo ivuga ko iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'umwihariko impunzi n'abimukira, ariko kundi ruhande ikavugwaho kuba yarashinzwe kugira ngo ihurize hamwe ibikorwa bya RNC Bwana Kayumba Nyamwasa. Nta wiketse cyane ko ngo biba rero ngo bigoye gukekera umuryango mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'ikindi igihugu nk'uko byagiye bigarukwaho. Makuru yandi, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko agiye kubabaza abatarikingije COVID-19 kugeza babikoze nk'uko umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa bivuze. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko agiye kubabaza cyane cyangwa se emerde abantu bataremera kwikingiza icyorezo cya COVID-19 kugeza ubwo bazemera kwitabira iki gikorwa. Umukuru w'igihugu yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Le Parisien kuri uyu wa 4 Mutarama 2022. Ati abatarikingije, ati mukuri ndashaka kubabaza cyane, ati kandi tuzakomeza kubikora kugeza ku iherezo. Ati nibwo buryo bwonyine dufite. Perezida Emmanuel Macron yavuze ko atazigera ategeka abantu kwikingiza ku ngufu cyangwa se ngo abajyane muri gereza, ahubwo icyo azakora ni ukwima aba bantu amahirwe yo kugera kuri serivisi z'ingenzi ku buzima guhera tariki ya 15. Yagize ati ntabwo nzabajyana kuri gereza, nta nubwo nzabakingiza ku ngufu. Ati rero turashaka kubabwira ko guhera tariki ya 15 Mutarama ntabwo muzemererwa gusubira kuri restaurant ukundi, ntabwo muzaba mwemerewe ati kujya kunywa ikawa, ati kujya ahakorerwa imyidagaduro muri sinema. Ati ndashaka gukora ibyo ngibyo
n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Perezida Emmanuel Macron. Gusa ubutumwa bwe ntabwo burimo kuvugwaho rumwe mu Bufaransa, ngo nk'umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kuvuga aya magambo, n'ibyagiye bigarukwa n'abasesenguzi batandukanye. Tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ingabo z'u Burundi zakoze igitero ku bagwanya ubutegetsi b'umugwi Red Tabara ari mu bice bitandukanye by'imisozi miremire ya groupement ya Kigoma iri muri territoire ya Uvira, intara ya Kivu yo mu bumanuko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi batashatse ko tuvuga amazina yabo, bavuga ko igisirikare cy'u Burundi ejo ku cyumweru cagabye ibitero ku nyeshamba z'abarundi za Red Tabara, bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari Kashengo, Kitabuza, Mpegeri ndetse na Rukuka. Andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'u Burundi na Red Tabara yemeza yuko ari inyeshamba imwe ya Red Tabara igisirikare cy'u Burundi cyafatiye ahitwa ku Kijyama. Ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'imbonerakure. Amakuru ahari nuko ejo mu masaha ya saa 9 ku Ruga zimwe mu ngabo z'u Burundi ziri kumwe n'imbonerakure ko zigana ari ibirindiro byacu. Rero bagwa mu mitego yacu, turiko turagwana rero kuva ejo. Byabereye aho bita mu Gashengo, bibera aho bita mu Rukuka, bibera no mu Gitembe. Ubu tuvugana rero niho bari abo bantu. Ubu rero tuvugana turabona aho bari muri amakarita kubwiye, ariko rero hariho umuco umwe waba waraye urenganye ugaca mu marongo ukaba mu kaderege tuvugana. Iyo uvuga ko ari ingabo z'u Burundi muri kugwana nazo, niki kigaragaza ko ari ingabo z'u Burundi? Kuko dufite amakuru ahagije aho bavuye muri bataye mu Cibitoke. Mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe? Ku ruhande rwabo byo twarashe abantu 10 bapfuye, turabona amahiti zabo, ariko twe ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira. Ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku Kijyamo ejo. Oya niyo ko imaje kuvuga ko atari abasada bacu barakwiye. Ibi byo kugwanira ku butaka bwa Kongo muri abarundi mubona bisobanura iki? Yewe leta y'u Burundi ne yaje kutondera twahungiye twarwe ino totondana twirenganura, urumva rero twaho duteyeho no twivunira. Gusa twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Major Dieudonné Kasereka atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano. Mu kwezi kwa 12 gushize hagati ya tariki ya 24 na tariki ya 25 societe civile zo muri Uvira zavuze yuko ari abasirikare barenga 380 b'u Burundi binjiye muri Kongo banyuze za Remera muri territoire ya Uvira berekeza mu misozi miremire za Kifuni ho muri groupement Kigoma. Je prends les cas récemment le 25 à le 24, il y a eu infiltration armée, il y a eu armée burundaise, plus de 380 personnes. Armée burundaise il traversait facilement on était pas comme. Tariki ya 25 ukwezi kwa 12 hari ingabo z'u Burundi zirenga 380 zije ahitwa Kitemesho bazamukira mu misozi ya Remera banyura ahitwa Kidote Nyawera bajya ahitwa Gifuni. Mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi zarimo zifuriza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango w'umwaka musha mwiza, yavuze yuko umugwi wa Red Tabara ari uw'iterabwoba. Kandi uburya mu mukondo wa sosingo yijanjaye twame turyamiye amajanja twese umwasi ntabice mu ryahumye, kuko murazi ko yama yagaragaje akatani kake kububira n'abene igihugu bakahasiga ubuzima. Aho hakurya mu buseruko bwa Kongo turahumba wa mugwi w'iterabwoba Red Tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF, ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma. Ko rero n'ibindi bihugu byavuha hasi kurwanya iyo migwi natwe ukwama twarikanuye. Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri territoire ya Uvira n'inyeshamba za Red Tabara, ahubwo no mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 4 baragwanye. Mu myaka ishize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinjiye ku butaka bwa Kongo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko ico gisirikare cyari muri Kongo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio y'Ijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivuye. Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Kwindi nkuru yerekeye Burundi, ibanki y'ubudandaji Bankobu mu mpera z'umwaka yaribwe amafaranga angana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Igipolisi cataye mu mvuto abantu 4 harimwo abakozi 2 b'iyo banki bikekwa ubwo busuma. Eroje Burikaneza ari nayo muri Kenya, niyo nkuru aduviti. Ku cicaro gikuru c'igipolisi cy'Inyamiramabi kiri muri komine Mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, niho umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano yerekaniye abagirizwa ubwo busuma bwo mu banki y'ubudandaji Bankobu. Yavuze ko
abakoze ubwo busuma bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi babifashijwemo n'umwe mu bakozi b'iyo banki akorera mu gisata c'ubuhinga informatique. Mu bahagaritswe n'igipolisi harimo umukenyezi umwe ntiyagirizwa ubusuma nk'abandi ariko akurikiranwa kuba yarasohotse arasamara asiga imashini nyabwonko maze abariyo bakoresha mu kwinjira mu ndinganizo y'ubuhinga banki ikoresha. Pierre Nkurikiye yashimiye ubuyobozi bwa banki bwituye bukizera igipolisi mu maguru masha. Ahanura ayandi mabanki n'abantu bose bibwa biciye mu buhinga bwa none kwitura inzego z'umutekano ku gihe. Hariho mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyaridi mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifite ubuhinga bwo gushobora kubatura. Ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi haturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba ari babandi bibwa biciye ku matelefone. N'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo batanga amafaranga kubaha ingurane ifashanyo bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga ifashanyo.